banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhereye cyane cyane kuri mwebwe ndongozi muserukira abandi, abashinga amateka, abakenguza amateka mweruka gutorwa, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Gitega, nyakubahwa mwese mujejwe igisata nshingwabikorwa mu makomine, mwese murongoye ibisata, abajejwe ubutungane, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, umwe wese mu kibaro ciwe. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi dufise akanyamuneza kadasanzwe kubona Imana yawuduhaye kugira dushobore gushika ngaha gushikiriza buramatari w'intara nziza ya Gitega. Nagira bwa mbere abakengurukire mwebwe mwitavye uru rubanza, na cane cane mwebwe ndongozi na mwebwe musanzwe murongowe n'uyu buramatari mushasha, kubona mwaje kwifatanya nanje mu kumwakira. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko mumushigikiye, none ndabibakengurukiye cyane. Imbere yuko tumubashikiriza tumubereke, bagomba kandi kugaragaza akanyamuneza ko kubona Uburundi bwaraye bwinjiye mu ntambwe nshasha, intambwe nshasha n'amateka mashasha. Banze nkeze mwebwe abarundi n'abarundikazi mwese, kubona mwebwe nyene igihugu mwaragendeye mu nzira yacu gushikaho mugishikanaho n'amakungu agitangarira. Ivyo mwaraye mwerekanye mu matora ni ikimenyetso kidasanzwe cerekana yuko tugiye ku yindi ntambwe, kandi tugiye turi kumwe twese. Mu gihe c'imyamamazo nari nabasavye yuko mwontorera abazoshigikira b'ukuri, ndetse nongera asaba yuko abarundi twakwerekana ikimenyetso c'urunani ko twese rusangiye urugendo turora mu nzira y'iterambere. None ivyo mwarabinyemereye, nagira ndabasabe muntize amaboko yanyu twikomera amashi twebwe abarundi. Turavye vyaraye bibaye, turashobora kwemeza yuko Uburundi ari igihugu cisunganije neza. Ubu mbere turashobora kwemeza ko ari igihugu ata murundi akiraba mugenzi we nk'umukeba, turavye ibimenyetso mwatweretse. Ubu ahubwo turakwiye kuja ku yindi ntambwe, aho twitana ba mwana wa mama twese, kandi mudakuyemo n'indongozi, twese tukitana ba mwana wa mama, kuko turazi ko turi bene mugabo umwe. Uno munsi rero nakandi karyo ko guca turaba intambwe tugezeko, kugira ngo ntitugere dusubira inyuma. Tugeze ku ntambwe yihe? Twubaka igihugu c'amata n'ubuki. Turavye iyo twavuye, nama kenshi ndabibabwira, kugira umenya igihugu kigeze ubanza urabe iyo kiva. Nasanze Uburundi, abarundi twari tumeze nka bene Isirayeli bari mu Misiri mu minwe y'ubukoroni bwa Farawo.
hanyuma umunsi urizina Imana irabarokora barava mu vyara vya Farawo batangura urugendo bagana igihugu basezeraniwe, igihugu c'amata n'ubuki. Natwe niko kuko Uburundi bwari bwarafutanye buja mu minwe y'igikoroni, hanyuma turava muri iyo minwe y'igikoroni dutangura urugendo, kandi urwo rugendo ntitwari bworoshe. Nkunda kubisubiramwo kugira ngo tubitegere. Igihe bene Israeli bari mu bugaragwa bamaze imyaka 40, mwihweje n'Uburundi twaragenze imyaka 40 turi mu magorwa atagira uko angana, ubwicanyi, ubukene butagira uko bungana, dusa nyene n'abari mu bugaragwa. Muravye kuva mu bihumbi 1962 mugateranya n'imyaka 40 muca mubona ibihumbi 2002. Ibihumbi 2002 niho abarundi bari bahejeje kuvuga bati duhagarika ingwano, tureke gusubira gucanamwo, twubake igihugu cacu. Turabandanya rero urwo rugendo, Uburundi turabutangura kububona, ariko nticyabujije yuko hari ababona yuko Uburundi bwoguma uko bwari buri. Kumwe kera babona abene Israeli baraba mu Misiri bakibuka ibihaza barya n'imyungu, hariho n'abandi bumva yuko Uburundi bwo kwigumira uko bwari buri. Bituma urugendo twagenda nagwo nyene tugenda buke buke umenga turiko turanyinyana. Ico gihe cyose twari tugitunzwe n'amana. Amana murazi ko yari imfashanyo Imana yabahaye, kuko mu bugaragwa ntihamera, ntavyo barima. Imana ikibagurira ibagaburira amana. Ayo mana nta bitaniye natwe bw'abarundi twarya imfashanyo gushika mu 2015. Ibihumbi 2015 twari twinjiye rero mu gihugu cacu, nico gituma hari hagoye kujabuka. Murazi yuko abahora baduha imfashanyo baciye bazihagarika gushika n'uno munsi, kandi bakizihagarika bari bazi ko duca dupfa, ariko batumye abarundi duca dukanura, dutangura kubona ko natwe dushobora kwironderera. Murandagereranya n'igihe bene Israeli bajabuka uruzi Yorodani bagenda mu gihugu c'isezerano, nabo nyene ntibasubiriye kuronka amana, bace batangura kurya ivyimburano muri ico gihugu. Burya n'uno munsi ntihabuze ngaha muri iki gihugu cacu abantu bagikeneye kurya ya mana. Uzosanga bariko baridodomba babona yuko bakeneye za mfashanyo, kubera batayigeze bigishwa ngo bamenye ko hajya twari mu bihe byo kurya amana, byo kurondera imfashanyo. Muhora muvyumva, hariho ababaza ngo mbega ko tutagira amadevize. Muga ntibabaze bati mbega kare yava hehe? Amadevize yava mu mfashanyo. Uno munsi rero kuva mu 2015 iyo mfashanyo ntiyagarutse. Ubu harageze rero ko natwe turonka ayo mahera mva makungu tuyirondereye, abe koko ivyimburano. Nitwidodombe rero ngo turabuze amahera mva makungu, mu gihe tuzi neza ko yarameze nk'amana, ubu dutegerezwa kuyaronka tuyiyimburiye. Iki rero nico gihe tugezemwo, tugitegere kugira duce tumenya ico dukora. Ubu muri iki gihe turiko turahinyanyura itunganywa ry'intwaro y'igihugu kugira ngo dukore ibigororotse, dukore ibituma tuvuga tuti Uburundi tubukure muri ibi bihe burimo, tubushire mu bindi bihe bishasha, igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Nico gituma rero twagabanije intara, tuzigira intara 5 kugira dushobore gutunganya imigambi tomoye ku ntara, dushobore kunguruza igihugu, kuko intara itunguruje n'igihugu ntikiba ciyunguruje.
iyi ntara rero ari utuntu duto duto tujejanga, namwe muramaze kubibona. Iyo uri kurima umurima munini n'iyo uri kurima akarima kameze nk'akibare gatoyi ntibisa, n'umwimbu ntusa. Ariko iyo uri kurima umurima munini urigira inyuma ukabona aho uhombeye kugira ngo ushobore kwateza imbere. Nico gituma rero twagabanije intara zitanu. Mu migambi y'ubu rero dukeneye yuko intara yose izobishobora gutunganya imigambi yayo. Amahera akora mu kigega, ubu twafashe ingingo yuko ubushikiranganji bwose buzokwama bwerekana ico buzokorera mu ntara ku mwaka. Nico gituma muri iryo tunganywa ry'intara ubushikiranganji ubwo aribwo bwose buzoba bufise ibisata vyabwo mu ntara. Byumvikana yuko rero mwebwe ndongozi hagiye kuba indongozi nyinshi mu bisata bitandukanye, kuko twasanze nko mu ntara ahazoba ibisata bike bizoba ari ibisata 12, uzosanga ari ibisata 12, ibisata 10 twaramaze kubibona. Ivyo bisata rero kimwe cyose kizoba kijejwe iterambere muri iyo ntara, muri ico gisata. Nihaba hariho igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara, amahera yahora akoreshwa mu mwaka ari mu bushikiranganji, iyo ntara izoba yifitiye ayo mahera ajanye n'ico gisata mu ntara. Kugira ibi tubigira kubera iki? Dukeneye ko Burundi butera imbere, dukeneye ko intara zitera imbere, kandi bene ntara ari bo nyene bakurikirana ingene bariko barakora mu bijanye n'iterambere. Igisata icyo ari cyo cyose mbere naganda babwire, n'igisata kiraba abakozi n'akazi kizoba kiriyo mu ntara, imishahara izoba yaduze. Bamwe rero bahora banka kuduga iwabo ngo ukiza kiri iwabo, naganda babwire yuko umwe wese bagiraje guteza imbere intara yiwe, kuko niwavuga utingiye guteza imbere y'indi ntara bazokubwira bati hitamwo ubu munyentara canke ugende mu ntara iwanyu, kuko nuzoja kurya amahera yabo hari iwanyu. Indongozi mwe muravyumva, hariho abari bazi ko ari uko uzoja kwiyicarira i Bujumbura. Umwe wese ubu naje guteza imbere iwabo, kuko amahera mwahora muja kurondera i Bujumbura twayaduganye. Ubu twopfuma twumva uzova muri komine y'inaka agenda ku mugwa mukuru, hako twumva uwavuye mu ntara aja mu yindi. Ubu rero nico gituma ari igihe gikomeye cyo kwigisha indongozi kumenya ico arico uburongozi, kuko ubu ntidukeneye wa murongozi wo kwicara gusa yiyicariye ngaho akahembwa yicaye, kuko twarabonye ko abagwanira ibibanza bose bagwanira ivyicaro. Muze mwumve niko babivuga, bagwanira ivyicaro. Ubu rero ntidukeneye uwicara, dukeneye indongozi iba karorero. Indongozi y'ukuri rero na karorero ni cirore abenegihugu birabamwo. Niwaba uri buramatari ukaba ata kintu na kimwe ufise wokwerekana c'akarorero ngo bakwigane, ubwo buramatari uzomaramwo igihe rumara. Utegerezwa gukora uba karorero, nuzoja kwirukana abari kwirigara nawe wirirwa kwirigara, bagusanga kuri kontware uri mwirigara, none uzobankira gute ubabwire ko ari binebwe nawe uri kinebwe? Utegerezwa rero kwerekana ico bo kwaburako ubikiro icirore birabamwo. Indongozi n'umusuku atunganya ivy'abenegihugu. Iyo rero uri kuratunganya ivy'abenegihugu ubitunganya ku neza yabo, umenye ko ari gwabo, uri umusuku wabo. Nico gituma umurongozi wese ajejwe intwaro ategerezwa kumva ko abenegihugu bose bazinanye, akibona, bakagira inimero ya telefone yiwe kugira ngo bagize ibibazo baronke uwo babaza. Umuburamatari
atazoba inimero yiwe izwi n'abenegihugu, tuzoca tumenya ko adashaka ko aba umusuku wabo. Turashaka yuko ubu dukora turi mu runani, abarongowe be n'indongozi bose bari kumwe. Nico gituma rero nitwabera twari twaramenyereye yuko ubu tugiye kurya ivy'igihugu twicaye, tube turiga guhindura ingendo, tumenye yuko turi abasuku. Indongozi niwe yerekana umwonga uhuma n'udahuma. Hariho ibibazo vyinshi mpora mbona mu benegihugu basigaye bameze nk'intama zitagira umwungere. Yesu niwe yagiye kwigisha, hanyuma yibaza ngo ararushe, ngo agiye kuruhukira hakurya, aca asanga ba benegihugu ariko arigisha bamutanzeyo. Ngo arabaraba, yumva ikigongwe, ngo abona nk'intama zitagira umwungere, aca ahitamwo kuba aribo yigisha ataruha. None rero namwe mumenye ko ari mwe mwerekana umwongo uhuma n'udahuma. Hariho abenegihugu bazi yuko bashobora kuzorya batarushe, bamwe bamakwirigara, bakibagira yuko irigara ataco ryimburako. Abenshi mbere basigaye biyita abakomisiyoneri, aho umurimyi agenda kurima hagashora utabirimye. Burya bobo babonye bironkeye amahera mu bukomisiyo bwabo, ntibigera bamenya ko bariko barica igihugu. Ni mwebwe mubizi muvuga muti umuntu wese nashore ivyo yarimye. Ntushobora kuzotera imbere ataco washoye, ntushobora gutera imbere ushora ivyo utarimye, kuko uriko urarya ivyagusa. Kurwanya ibiyayuramutwe, hariho abazi yuko ibibazo vyabo bizohezwa no kunywa ibiyayuramutwe. Hariho abamaze kwita mu kaboregwe, bakibaza ngo kunywa ukaboregwa ngo nibwo bugabo, mugabo bakibagira ko bariko bariyica. Bajya bacuruza zirya nzoga zica abenegihugu, bobe wabo bikenereye amahera gusa. Mwebwe nimwe muzi yuko bariko barazana wa mwongo uhuma. Mukamenya ingene murera abo benegihugu bave mu kaboregwe, bumve yuko iyo barose udufaranga ari utwo guteza imbere umuryango. Iyo ugiye mu kaboregwe ukaja mu biyayuramutwe, ubu uhejeje kwica ubuzima bwawe. None ko twashaka ko umurundi azora ashika mu zabukuru atakigira utugumba afise imyaka 100, none mwumva nitwabura gwagwaruka rutarakwiza n'imyaka 40, igihugu kizotera imbere gute? Mwebwe rero indongozi nimubereke ingaruka mbi. Muravyibuka mu miseze Kanyanga yari yigaruriye abantu gushika hata mugabo agiterura n'umuntu amujana kwa muganga. N'ubu hariho inzoga z'ibiyayuramutwe nama numva abantu bariko baranywa. Mwebwe rero ndongozi tangura mubereke yuko ari uburozi nabo bariko bariroga. Mwebwe ndongozi mwerekana umwongo uhuma n'udahuma, kurwanya ibisambura imiryango, kuko bariko barasambura imiryango kenshi navyo bamenya. Abagabo urasanga yirirwa kwirigara, hanyuma akagenda umwimbu wose yarose akawumarira mw'isoko, agaca ajana muri vya biyayuramutwe n'inzoga. Mugasanga umuryango inzara irabishe, ubukene burabishe. Duhora tubibona. Urabona umuryango wabona yuko wimbuye, woshoye, ukagurira agahuzu keza umwana, ugasanga abana bambaye ibishambara, ugasanga abana bari buzu y'ibihoma, umenga nta sabuni iriho, kandi wabona wari umuryango wari wimbuye kubera abagabo gito. Hari n'abandi basambura ingo, abarenga ibigo bagasambura ingo, ugaca usanga rero iyo imiryango ipfuye n'igihugu kiba gipfuye, kuko murazi yuko ibwirizwa shingiro rivuga neza yuko igihugu cy'u Burundi gishingiye ku miryango. Umuryango rero upfuye n'igihugu kiba gipfuye. Nico gituma mwebwe ndongozi mwoguma muhimiriza kugira ngo ingo zacu zikomere, haba mwumvikano mu miryango.
mwebwe ndongozi mujejwe kwerekana umwongo udahuma, hariho abahungabanya umutekano w'abandi, nimwe mubijejwe kugira ngo mugwanye abo bose buhungabaniza umutekano w'abandi, kugira ngo tuje ku bikorwa twese dufise umutima mu nda. Mwebwe ndongozi nimwe mujejwe kugwanya akarenganyo. Abarundi barangana mu vy'igihugu vyose, none ko bangana mu vy'igihugu cose bategerezwa gutunganirizwa kumwe, turagwanya akarenganyo. Nico gituma indongozi kizira kikaziririzwa kwiga igiturire canye igira ka mwana wa mama. Muri ivyo bikorwa rero mwebwe mujejwe intwaro, cane cane buramatari, urafise ibishigikizo bigushigikira muri uwo mugambi. Abo bose bagira ibintu bishobora kwiyononera ubuzima bwabo canke ubw'abenegihugu, turafise inzego z'umutekano. Abo bari barongoye inzego z'umutekano mu ntara ni ibishigikizo vya buramatari, mubimenye abari ngaha. Ni mwebwe buramatari yikorako iyo ariko aratunganiza abenegihugu kugira ngo batunganirwe. Mwebwe mujejwe ubutungane, ni mwebwe bishigikizo vya buramatari kugira ngo amatata ari hagati y'abenegihugu mushobore kuyatatura atangorane zibaye. Rero mwebwe bacamanza, mwebwe mujejwe umutekano, mukumva buramatari aje kubabwira ati ngaha haragahaze abenegihugu ntibamerewe neza, mubategere. Abacamanza n'abakunda kuvuga ngo bubinjiriye, mugaguhamagara umukuru wa sentare ukamubwira uti ngaha bariko bambwira imanza za ngondagonde, abenegihugu ntibagihema, birirwa mu bucamanza gusa bunguruza basubira. Ntivyari vyiza ko hari urubanza ruva mu ntara ngo rugiye muri sentare y'iyungururizo. Umukuru wa sentare, wewe utwara sentare nkuru y'intara, ubimenye neza ko ari wewe ujejwe ubutungane muri iyo ntara. Umenye yuko urubanza ruvuye mu ntara yawe rukagenda muri kurudapere, wewe uba wananiwe. Urubanza rwose rugenda muri sentare y'iyungururizo, uzumenye ko ruze rugenda utaruzi, ntaco uba wamaze. Gerageza rero ufashe buramatari kugira ngo abenegihugu bareke kuguma bazembagira, kuko umucamanza wo mwiyungururizo n'umucamanza atangura bose n'abacamanza. Kubera iki mutabihereza hasi kugira abenegihugu baronke umwanya wo gukora ibikorwa vyabo? Mwebwe mujejwe umutekano no kurereka ntihagire abaza barononera abandi. Buramatari eja kwikozeko akavuga ati hariho abantu hari abaguma bononera abandi, hariho abonona imirima biba. Umenye ujejwe umutekano ko atazoba kwinjiriye, ahubwo mugiye gukorana kugira abenegihugu mubumvirize, mutore umuti w'ibibazo vyose bafise. Buramatari ajejwe guhanura, mugabo ajejwe no guhana. Nico gituma izo nzego z'umutekano n'iz'ubutungane ziri muri iyo ntara yiwe, kuko hari abigira ibiro biteze nabo baba bakwiye gusubizwa hasi. Indongozi kandi n'umuvyeyi. Umuvyeyi ntiyigera agira amatati n'umwana. Nama ndabivuga, nitwe dushaka kugira leta mvyeyi, uburongozi muvyeyi, nuko twomenya ko uburongozi bw'igihugu butigira buburana n'abenegihugu, ahubwo burabatunganiriza. Hariho ibintu nama mbona ngo ngiye kuburanya leta. Uburanya leta gute kandi nawe uyirimwo? Ahubwo indongozi nizigutunganirize. Buramatari navyumve yuko ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo umwenegihugu bamutunganirize. Ntituze twumve umwenegihugu ariko aburana n'inzego za leta, uburongoye ubwo rwego aba yahemutse. Ikindi mwomenya rero nibiraba cane cane buramatari. Buramatari ni icariho c'umukuru w'igihugu. Buramatari ni icariho c'umukuru w'igihugu. Mu ntara umukuru w'igihugu murabona niyo hatambikiza hose, hategereza kuba icariho ciwe mu ntara. Mugana buramatari arafise nawe icariho ciwe mw'ikomine musitanteri.
musitanteri nawe arafise icariho ciwe mw'izone, n'umushefu de zone. Shefu de zone arafise icariho ciwe ku mutumba. Umukuru w'umutumba arafise icariho ciwe mu gacimbiri, umukuru w'agacimbiri arafise icariho ciwe nyumba kumi. Abo bose rero nukumva yuko dukorana mu runani. Twagize amakomine nayo tuyagira manini manini kugira ashobore kurangura imigambi yayo muri wa mugambi wo kwegereza uburongozi abene gihugu. Ariko kandi twaragize n'amazone menshi kugira ngo umwenegihugu ntazashikire uburongozi yatamye. Nico gituma hariho ibisata abenegihugu bakenera ku munsi twashize mu mazone. Aho bukera muriko muratora abakuru b'amazone, nimuze muhave mwihenda ngo muzane ibigaba, muzane abanywana rumogi zamborerwa, muzane abarenga ibigo, muzane abarongora amazone bashoboye koko kurongora amazone neza ku neza y'abene zone bose. Amazone ubu azoba akora ibikorwa mbere bitazokwirwa birashika no mu ntara, bizogarukira ku makomine. Kandi n'amakomine niko kuko nayo afise ibisata vyinshi. Ikomine zirafise ibisata birenga navyo nyene 10. Nukuvuga yuko ubu ibikorwa vy'abenegihugu vyose indongozi zibikurikiranira hagufi kugira ngo tugwize umwimbu. Buramatari rero uricariho. Abenegihugu muri ngaha mwese mwumve yuko uko umuvuga ngo ngiye kwitura umukuru w'igihugu mukwiye kushikira Buramatari vyamunaniye. Ahandi ho ni mwaza iwanje muzoba muje kurega Buramatari ko vyamunaniye. Nimwarinda munshikira Buramatari navyumve, nibarinda bashikira bizoba vyerekana ko Buramatari yananiwe. Buramatari nukwamana n'abene gihugu, niwe acungera ivy'igihugu dusonera. Nama ndabisubiramwo, hariho ivy'igihugu dutegereza gusonera. Ubwa mbere n'ubutunzi bw'igihugu. Nihaba hariho ibikoresho igihugu gikoresha, hariho ba musitanteri bazi ko imodoka ari iwabo atari ya komine, hariho abazi ko ibyo bikoresho byose ari iwabo atari ibya komine. Ivy'igihugu dusonera n'ubutunzi bw'igihugu, yaba amafaranga, vyaba ibikoresho, yaba amatongo, n'ivy'igihugu. Nico gituma dutegerezwa kubisonera. Buramatari rero niwe ajejwe kuraba ko ivy'igihugu dusonera bisonewe. Hariho amategeko y'igihugu, abantu barenga amategeko y'igihugu dutegerezwa kuyasonera, ntagiye n'umwe arengera amategeko. Tumaze iminsi turakora kugira ngo tugwanye abiyita ibihangange. Nta gihangange kibaho, Barundi bose barangana imbere y'amategeko, nta n'umwe ashobora kuba hejuru y'amategeko. Ubundi dusonera n'umuntu, iki kiremwa muntu twebwe turi dutegereza kwisonera. Umuntu w'Uburundi ategereza gusonerwa. Utemeye gusonera umuntu uwo ari we wese abarenze abakoze amakosa kandi ategerezwa kuyahanirwa. Buramatari rero ajejwe kugumucungira neza ko ivy'igihugu dusonera vyubahirizwe, n'ubutunzi bw'igihugu, umuntu w'igihugu, amategeko y'igihugu. None rero turumvise Buramatari ico ajejwe, natwebwe rero tubanze twimenye twebwe turongowe na Buramatari. Baze ndababwira ikintu kimwe, Buramatari arakomeye. Umuntu atwara umukuru w'igihugu. None mu Buramatari w'Igitega ntatwara umukuru w'Igitega, umukuru w'igihugu avuka Igitega. Nanje ndi umwene gihugu w'Igitega, Buramatari aratwara umukuru w'igihugu. Narigeze kubivuga nti jewe ntwara umutumba umukuru w'igihugu abako. No kwereka abantu ko nkomeye kuko nanje ntwara umukuru w'igihugu. Navuze nkari ikiriri ku Kirimba ubutwara irya quartier, ntindiwe ndiko ndatumira mpimiriza gukora ibikorwa rusangi, nohera ku Kirimba nti ibikorwa rusangi tuzobikorera hanaka, nkamutumira. Kandi rero n'abandi bajejwe umutekano ntibafise uburenganzira bwo kumubuza kuko ingo zose ategereza kumenya ingene zimeze. Buramatari rero nanje
akantwara nk'umwenegihugu w'Igitega. Nico gituma mbaye ikinebwe agasanga nanjye ntacompa amaboko. Arafise uburenganzira bwo kumbwira ati narinzi ko ari wewe wotanga akarorero none niwe utagira n'akarima n'akamwe. Arafise uburenganzira bwo kubimbwira. Nico gituma mvuga nti dukeburane natwe twebwe abenegihugu. Buramatari ntatwara intama. Nawe tuvuga ngo ameze nk'umwungere nukugira yerekana umwunguma n'undahuma. Abenegihugu ntituri intama. Ntituri babandi bakubita inkoni ngo ntiwone. Abenegihugu turi abantu tuzi ubwenge. None rero ko turi abantu tumenye n'icyo twokora. Turi mu gihe turiko dutera turora dufata inzira irora ku gihugu giteye imbere. Kugira ngo ushire igihugu giteye imbere utegerezwa kuba nawe ufise imbonakazoza yawe. Hariho abantu duhora nkababaza ni imbonakazoza yawe ni iyi. Nzosaba akazi muri leta. Iyo ni imbonakazoza. Ndashima cyane urwaruka rw'ubu urubajije ko imbonakazoza ruca rukwereka imbonakazoza yiwe icyo agomba gukora. Hariho umwe mu rwaruka aheruka kunyandikira ambwira ati ngiyi imbonakazoza yanje. Acambwira yuko yamaze gutegera neza ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Acavuga ngo aho nciye hose mbona amata, mu maresitora yose mbona amata, ngo mugo ubuki ntabwo mbona. Ngo none tuzoba ko igihugu ari igihugu c'amata n'ubuki gute ubuki nabwo tutabubona. Acambwira ko imbonakazoza kiyiwe ubu bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo yorora inzuki haba ubuki bwinshi muri iki gihugu citwa igihugu c'amata n'ubuki. Murumva nk'uko afise imbonakazoza. Abinyeretse neza naciye ndamutumako ntidutaje akarorero ntimperi wanje ntinguhere wanje. None ntimwumva yuko afise imbonakazoza nk'ubu amahera sinaciye ndamuhaye kunkorera imizinga.